Murakoze. Umuziki ahubwo nibaza kurusha ibi byose guteza imbere igihugu mushaka umuntu awukomera amashi kubera umuziki wa partena mu kiriyo ukapartena mu mamanza mu miduga mugenderamwe no mu biro byanyu no ngaha twakirije n'umuziki wabonye ko Fisher ko aravugiriza gitari mu gukomera amashi n'umuntu w'umugabo hama jewe nubwo ngiye ibyo nza kuvuga ariko ndafise n'ibyo nateguye kubera uhavunjaniranya ncinda bisubiza inyuma abaririmbye ariko barankurikira naco bavuga ati wowe waserutse ariko ntaco washikirije wowe uhavunjaniranye umpaye umunota umwe n'igice abandi babaye iminota 10 ego ivyo nivyo ngomba mpindure nta muntu asubira guhabwa iminota irenga 2 okay kuko turi inkerebutsi reka ngerageze ngire resume kubera ko ngire ko nk'umujyi w'igitira Kana kwereka ingene bigira mwene vyandira vango ucubikora none bikora burotwara umwanya ngo kaba nkako araguciriye agace yego cyane gose so je mbanze shime kwanza ku mwanya yaduhaye kubera ko twavyifuje kera ariko ubu urabona ko vyoroshe nabivuze urabona ko tumushikira twambaye uko twishakiye neje batubwiye ati misanzuye mu relax kubera wowe n'umuniga w'abajene sizi none jewe ikintu ca mbere nshaka gushikiriza nuko icifuzo canje nashaka kubashikiriza nuko mu gisata c'umuziki ntidukunda gushigikirwa mu migambi ifasha ugwaruka kubera agaciro gake baduhereza abantu babaze wari kuravuga bakunda kutwita abantu rumogi imboregwa abagwanyi urumva twebwe nyene nk'imbura kimazi atacoboye kwimarira kandi dushobora gutunga imiryango kwanza hariho n'abatunzi imiryango biciye muri uwo muziki rero nashaka kubasaba mudushigikire abatwara iyo migambi mubavugire mutuvugire cyane natwe dushigikire ubwo buryo buhabwa ugwaruka kuko kenshi umunyamuziki atwaye umugambi wiwe agahurirayo n'umworozi canke umurimyi aba bose bumvise ko bafise ibintu bitandukanye bakora umuririmbyi nta chance agira bivanye na image baduhaye abantu bakuze babona yuko umengo ntaco twebwe two kwimarira kandi muzi neza yuko idarapo ry'igihugu riduzwa n'umuziki ko hari ibihugu byinshi twamenye kubera umuziki natwe rero mudushigikiye ndizera neza yuko igihugu cacu covugwa mu makungu umuziki iyo image baduhaye turashaka muyidukure ko kwitwa ngo abantu butugenegene abantu bafise imiryango batunze bitwa madesi anime urumva ko biteye isoni vraiment dufashe rero ico kintu kive mu nzira mu gihe tuzi yuko hari umuziki arakazi mu bindi bihugu bitandukanye hari inganda nyinshi ngaha murabibona turifuza yuko umuziki nawo ubu ruganda rukomeye hakabaho abagwiza tunga biciye mu muziki ariko urumva ntibikunda mu gihe tudashigikiwe nk'ubu nka ministere dutwagwamwo hariho amabije atangwa buri mwaka ariko abaririmbyi ntibigera batahura canke ngo dushikirwe kiretse peut-être abavuza imiziki y'akaranga abantu b'ingoma ibintu nk'ivyo ariko hageze yuko wa muziki uri moderne nk'umwe dukora baca tubonanye nk'uko umengo n'abantu babavuye batagira ico bimariye ndashaka ico kintu mu gihagarike mudufashe mutuvugire kugira ngo tugire ijambo hama nka leta nkozi nka leta mvyeyi ndazi muri bifuza kubona ugwaruka turi ku kivi natwe iminwa yacu ironka icifungura imifuko yacu karonka amafaranga nkuko mwama mubivuga turifuza ko umuziki wacu uba business tugatunga imiryango tuganaterera kandi mu iterambere ry'igihugu nkuko twama tubikora kuririmvye ururimi rw'ikirundi hajya ubuteje imbere igihugu kubera ko umujamaike ni yanyumva ntazobaza abakuzine biwanje canke ngo abuze abavyayi wanje babaza aho mvuka exactement harageze gukutsa reka ngerageze bigire bihere nugira ingorane biraryoshe kubona nko ku munsi hariho umunsi nimba nihenze wo umunsi mukuru w'abantu batanga ikori sinzi ko noba nihenze ariko mumbabarire nkamwe vyoshika nka twebwe nk'abartiste tukajamwo tukaza natwe nk'abantu batanze ikori tugashimirwa nk'abakozi bakoze bagatanga ikori n'iryo niterambere ku gihugu cacu hama ku muziki intererano y'umuririmbyi irakomeye kuko nta hantu na hamwe udasanga umuziki nabivuze so ni ikintu cyo kwitwararika
urabona yuko n'igihugu giteguye ama evenement nta na rimwe mukoresha amasengesho canke ngo mukoreshe amatangazo everyday muziki udahari, nta radio canke television ikora ikintu na kimwe hatabaye umuziki. N'umunyamakuru nawe uvuze ngo tumira amate nta kintu ucishamwe, bavuze umuziki d'abord. Aho nzana mutima Ntiwabibonye mutima niyo bimaramwe imwe yanyirenga 30 yo uca kurambira arabizi wenyene, ariko iyo ariko umuziki barashaka kuguvuza umunsi wose bahindura beat, bahindura dancehall, bagahindura ama rythme, mwese mugatamba. Hama ikintu umuririmbyi ni nk'umuambasaderi w'igihugu, ariko iyo hageze ko dusohoka igihugu hari intambamye nyinshi zidushikira nka kujya nyene nabikubwiye. Abantu benshi basohoka nabo nyene bavuza ingoma, ariko umuririmbyi ashikiriye ngaha ahura n'ibibazo byinshi. Turafise exemple umuririmbyi yitwa Satbe yarigeze kuba nominated muri award iri international, no kuvuga iri muri Amerika. Aramutse ahashitse ijya invitation ya ronse, no kuvuga yuko nagateka ku gihugu cacu c'u Burundi, ariko hageze ko agenda yarabuze support nimwe, arabura umuntu numwe amushigikira, kandi hari ministere ijejwe ivyo bintu. Bisigura yuko twebwe ya image mwaduha muguma mbona kumengo turiko turifsinira, urumva. Hama ikindi naco Bface ngira ndakwaka ijambo kuko amasezerano yo nkerebutse yagira gorane. Burya je umpaye nk'akari kanya ubukozi kubera abujya hamwe ndarisubiranye. Ndakubwire aba bantu bose bari ngaha, yego nta muntu numwe yoheza. Okay, reka jewe ngerageze basi umuntu tumwe wonyere sindawurenza. Tugende muri ministere dutwagwamwo, murabibona yuko ubudutwara afise andi mabanga jejwe. Muri kazoza ndashaka ndamusabe nyene icubahiro adufashe muduhereze umujene adutahura, duhurira mu mabwate no mu bubare, duhurira mu evenement, urumva. Niwe wenyene azomenya ingorane mutima yagize canke vishu yagize, kubera ko mudahurira muri ajya ma soirée, mudahurira muhehe, uzogenda umubazi uti umubwire ngo nitwa Bface, acha kubaza ngo Bface ni komine yahe. Ariko iyo wabibwiye umuntu muhurira ahantu hatandukanye, aratahura, arazi ivyo dukeneye, arazi umuziki ngene umeze. Rero jewe kubera ko wampaye umwanya mutoya, reka ngeze ngaha ndamushimire ku mwanya yaduhaye, ariko ngire ko ndamusaba umubonano w'abaririmbyi gusa. Mwebwe muri ngaha kubera ibibazo mwamuremereje ni byinshi sana, ivyo wanje ntaza kubiha umwanya. Umviriza sindaheza rindira gatoya, urumva. Ejo ivyumviro jewe nashikirije sivyo Fizo yoshikiriza, sivyo Kidumu yoshikiriza, ariko nkamwe duha umwanya. Muramaze kubona abapresident benshi mu bihugu bitandukanye barahakajyo abarimvyi bakicarana kugira ngo duteze imbere ururimi rwacu. Ejo ni ndirimbo yanje niyavuma muri Jamaica canke muri Brazil, bazovuga ati abarimvyi bava mu Burundi. So rero mudushigikire ndasavye, hama kandi dushimire Paege yadukoranije hano. Nabone ngende ndabavuniye akagohe, hagize umuririmbyi abitura ntimuze muriha akaryo aborozi n'abarimyi n'abaririmbyi barafise ico bakora. Nukuvuga yuko turafise intererano ikomeye cyane, umuziki nikomeye. Murakoze. Ariko navyo namaze naco nzobibandanya mu ndirimbo. Ntibishobora guhera ariko uzobiririmba. Ngende ndamubajije umushikiranganje ajejwe nibijanye n'indirimbo, akaranga, imico, ntaragendera igisagara ca Bujumbura. Bo nubwo yo hagendera nibaza yuko ico nshaka kubwira, yego, nuko abashikiranganje bose bari mu gikorwa cyo kuzunguruka intara zose. Abantu bose begwa n'igisata bajejwe, bose nibo bagenda, nibo batumirwa kugira bashikirize ibibazo vyabo, kugira tubishire mu migambi ya leta. Niyo yaraje ugasiba none ntabwo natumiwe nari kwijana, ega n'ubu najenga kubera abantu mi. Rero kandi deja uwo nabivuze arafise ibindi ajejwe, ntabwo ajejwe ikirinani yonyene. Nukuvuga yuko dukeneye umuntu nyene aduhagararira, ntihagire handi naco zavuga ngo sindabize. Oya wewe urakazi, wewe urugwego. Nta mushikiranganje no mwajejwe ikintu kimwe. Nta mushikiranganje tuvuze ngo tugire umushikiranganje w'igitoki, umushikiranganje w'impene, umushikiranganje w'ibyo. Urumva rero hajya ajejwe bijya vyose. Nico gituma abafise abayobozi umwe wese afise icajejwe. No kuvuga irya nama rero abashikiranganje ariko baragira mu ntara. Muze muzumve mwese.
iyo wewe ujejwe ukaba wewe ukorera nko mu gisata kibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi ukaza wumva umushikiranganje ajejwe ivyo yaje wewe ntihaca haza abarimyi haza abajeje ico gisata nk'ubu rero munsi yaje wosanga nerega ntaraza nico gito ataragutumira naho yo yarajeje sinarinda hari ariko igihe rero ngira ngo aho buramatari wewe atwara meri aravyumvise yuko ituri zokurikiraje aca yumva ati ntitwatumiye bikwiye rero ubu tuzotumira ariko nagenda babwire ikintu kimwe hariho abarundi batumviriza amakuru batumviriza n'amadiskuru avugwa abatayumva je mpora ndabibona iyo bariko baranyandikira bambaza ibibazo nkavuga nti aha wewe warumvirije ari umuntu abajije ikibazo ku munsi wa kabiri kijanye n'ivyo navuze nyene mwijambo ryo ku munsi mukuru w'ubumwe ndavuga wewe no kuvuga iyuba utima amatwi uburongozi ubumenya ibiriko bira mu gihugu none rabumbajije ico navuze n'inyishu nayitanze mwijambo nashikirije narase kumuha inyishu namubwiye ni kubera wima amatwi indongozi urakagaye niko bimeze novuga rero bamuza murakurikira nk'umukamenya muti umushikiranganje aje atujejwe azoza mugaca mutonda mwese kuko kare ivyo ntivyahora biba murabizi n'abashikiranganje bavuga bati nicigwa bariko bararonka kuja gushikiriza imigambi bajejwe aha rero ntimuvuge ngo vyaraheze uzoza ubona garuka kuko amaze kugira rero nkuba abanyamuziki bagashikiriza ivyabo nuva muri politike y'umushikiranganje aca bishiramwo bimaze kwemerwa muri politike nuvuga niyo bariko baratora amahera azokora ca kintu gica kijamwo niko bigenda nico gituma twagize kiya bita budget programme mu minsi zari umushikiranganje tuzora tumubaza ruti mbega nk'ubu dufata abanyamuziki nta kintu na kimwe wateguye umwaka uzobakorera nta kintu kimwe uzokora kubijanye n'umuziki urumva azoba hariho igisata yiregagiza kandi ari umushikiranganje abijeje erega natwe turiga natwe erega murazi kera wamenga nukuja kurya ivy'igihugu gusa urumva rero no munsi turiko twiga urugamba turiko turarukora tuza turigishanya rero ndazi yuko uno munsi ingene igihugu gitwagwa n'ingene catwagwa mu myaka yahera ntibisa uno munsi hari abantu barabambwira mbwiye none wewe ko nimero yanje wari uyizi niho utabimbwiye ngo sinari nzi ko umukuru w'igihugu bashobora kumwandikira message iyumvire nk'umuntu abivuga gutyo none uwo muntu wumva yumviriza amakuru hariho abarundi bafise igikanu cakogataye bakimeze nk'aba barundi bakera kandi ubu turiko turi mu Burundi bushasha rero nagenda guhumurize ntibigire ikibazo murumva yuko abashikiranganje bariko baratembera kandi bizoja muri politiki murakoze cyane murakoze nizere rero next time muduhereze uwo mujene nta kindi dushaka byo murakoze cyane nidushaka bata wowe bavuze yuko uri umujama w'abajene natwe dushaka umujene nka wewe sivyo none murakoze